kijyose kutazovyara wabaye nka Sara imyaka korokoro utararonka umwana sotera kuri Yesu hari ibisubizo kuri Yesu hariho kururanirwa barutoroma yarahumutse Abrahamu aronka uruvyaro ni benshi bahuye na Yesu abaruhura imitwaro bari bafise wewe ni kamanani uyumvira ikigeragezo cawe kirakomeye kuruta ubukuru bwa Yesu. Tharcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Tharcisse Hope Ministry TV turamukije aho muherereye hose, haba muri Amerika, muri Aziya, reka na Burayi hose, tutibagiye hano iwacu muri Afurika, hano mu Burundi musanzwe muzi ko turi muri kontinent ya Afurika, twese hamwe turabatahije nasho Imana yone namwe nk'uko mutubona kuri mikoro ya mbere mukaba muri kumwe na Imana Jameni benshi muzi ku izina rya Tony, tukaba turi kumwe n'umushyitsi hano mubona si wa wundi ni wa wundi nyine mumenyereye, ariko ndamwitaye ko umushyitsi kuko umushyitsi ko mubibona, reka tumuhakanya ko nyine idondore nonaho mumenyereye kumubona yivuga amazina, ariko hari na benshi bifuza kumenya. Tumuhaye ikaze. Murakoze, naryohewe cyane kandi kwisanga muri ino TV ya Tharcisse Hope Ministry. Mani wahezagire cyane, ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami. Ndashimiye na Frère Tony ku mwanya mwiza akunda kuntumira ko kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana. Ku batanzi nitwa Cedric Murindangabo, sanzwe ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Imirimo nkora y'Imana ndayikorera muri Église Vision de Jésus Christ, shengero riyobowe n'umukozi w'Imana dukunda twubaha ari umuvyeyi wacu Apotre Isidore Mbayahaga. Dukorera ngaho mu Cibitoki kuri 12 inimero 98. Murahaye ikaze. Iyo niyo midondoro yanje, nkandi umukuru w'ugwaruka, nkandi umukuru kandi wavuga butumwa n'ibindi nkorera mu rugo rushengero. Iyo ni midondoro yanje, gerageje kwidondora. Murakoze. Ego murakoze. Ukungene utubwiye akazina kawe natwe yaduhimbaye kumva witwa Cedric. Ego murakoze kutubwira yuko musenga ku rusengero baho mu Cibitoki mu ntara ya Bujumbura, Vision de Jésus Christ. Mashoboye kwidondora, muravuze neza yuko iri kuri 12e Avenue. Ego ku batahazi nibaza muciye muhamenya. Ego murakoze kwidondora mwiyo mwiza. Hama nkuko muvyagiye hano, ndizera yuko ni ryambere muvyagiye hano hanze ya studio. Murabona kungene ameze, murabona akayaga kose ni kose. Muvyumva gute kungene muvyagiye hano hanze ya studio yacu ya Tharcisse Hope Ministry? Mbwo bwa mbere nkore ikiganiro ngaha hanze, ndabona hayagayaga hameze neza, urafise jardin nziza ni heza pe. Menyereye akenshi yo muri ko munatugirisha ikiganiro tukigirira muri studio indani, ariko uyu munsi bansohokanye hanze bakunzi ba Tharcisse, biraryoshe. Ego murakoze natwe kutubwira yuko dufise ikibanza ciza. Ego natwe turavuga yuko si kibi ni ciza nkuko bivuze. Ego Cedric, tusanzwe tumenyereye kubona ku marezo sosiyo menshi, n'ejo bundi twabonye iteka mwari mwatewe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Ego mbe wabyifashemo gute kubona mufise iteka nkarijya muri mbere ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi? Wavyakiriye gute? Murakoze kubijanye ico kibazo mbajije. Cyambere ndanagukeje kubona ukunda gukurikirana
ibiganiro byacu canke ibikorwa dukora mu ishengero. Eglise Vision ari urushengero dukoreramwo twarateye iteka ryo kwakira nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Yaratugendereye abo mu ishengero twararyohewe cane, ryari iteka ridasanzwe, twararyohewe cyane gose, vyatubereye umugisha. No kuri nta utobora gutamba, nta utobora kunezerwa umwami yakugendereye n'umwamikazi. Ni yaje wenyene, yaje na mama w'ubuntu, muvyeyi wacu dukunda, azana n'abandi barongozi. No kuri vyari biryoshe cane, mwumve yuko eglise yari yuzuye umunezero udasanzwe. Twarahawe impanuro nyinshi cyane, twigishijwe n'umuvyeyi wacu apotre, turongera kandi duhabwa n'impanuro twigishijwe n'umuvyeyi wacu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Yaratwigishije ibintu vyiza vy'umumaro, yaratwigishije inyigisho zifashe nk'umurundi, yarakiriye cyane ikintu kizima kivuye ku muvyeyi. Yego mwumve ko twaryohewe, n'iteka ridasanzwe, n'iteka Tony, n'iteka rikomeye umwami yakugendereye. N'iteka naje aho nari navuga yuko n'iteka kubona n'icubahiro kuri cacu c'u Burundi, kubona vyagiye mu rusengero rwa Vision de Jésus-Christ. Nkaba mbona no muvuga butumwa kenshi dukunda gutuma ko hani wacu muri studio Tharcisse wa Miss TV yarasanzwe hari. Turabyishimiye kubona nawe ushoboye kutubwira kungene mwabyifashemwo, kungene mwabyakiriye neza, kubona umwami n'umwamikazi agendera mu rugo rw'ingoro y'Imana. N'iteka kuri twese, murakoze. Ego Cedric, watubwiye yuko nawe waragize umunezero ntangere muri ako kanya, ndetse no muri ako kanya ugeze mu rugo utuje, wavyakiriye gute? Wabishimiye ku Mana gute, kugira ngo nabo n'abandi bumve icyari ku mutima wawe mu mwanya uri wicaye, wari uhagaze imbere n'icubahiro, n'umwanya wari ugeze muhira, kungene wavyakiriye n'ishimwe washobora gushimira Imana kubona mwatewe iteka nkarirya kurya munsi? Ntashe nshitse muhira, bwa mbere sinavyiyumviriye nshitse muhira, natangiye kuvyiyumvira ndi hajya kuri eglise, kuko umwanya nyene icubahiro yaje hajya ku ishengero, n'iteka yari yaraduteye kabisa rikomeye. Rero nari mu bintu byinshi, kuko ujya munsi nakoze sonorisation, kuko nsanzwe ndi umusonorisateur. Rero ndiko ndabigira mbaye pause, ndatuza ndiyumvira iki kintu gitubaye ko ndaryoherwa gose. Rero nshitse muhira, kuko narosaba message atari make, Cedric gute twabonye ibintu kuri eglise wanyu byari bimeze neza. Nabya Imana yadutwengesheje, kujya Imana yatwengesheje Sara ari mwihema, aratwenga birabwira ngo Sara yatwenze mu buryo avuga ngo uhoraho urantwengeje, ngo kandi ngo nabazovyumva bazotwenga nkuko nanje ntwenze. Nanje ndikeke pandi je nyene ntuje, ndaraba na image iragaruka ukuntu byari bimeze, gutamba utamba imbere y'umukuru w'igihugu, bana b'Imana ni ibintu vyiza cyane. Ni subwa mbere nari mbonye umukuru w'igihugu, kandi nk'ubwa kane gutyo jewe mbonye nyakubahwa umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Rero umunsi wa dimanche wari umunsi udasanzwe. Ati gute? Kuko no gutamba nkatamba ndi imbere yiwe, nkagorora amaboko ndi imbere yiwe, nkavuga ni Imana ehezagira umuvyeyi, turi imbere y'umuvyeyi. Nukuri ico kintu cararyoheye cane, gutamba uri kumwe n'umwami n'umwamikazi ubabona nabo nyene kandi bakanatamba. Reka mvuga ikintu ku barundi n'abarundi kazi muri ko muradukurikirana, nta kintu kiryoshe cyane, nta kintu kiryoshe cyane Imana yadukoreye muri iki gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nko kuduhereza abarongozi, abavyeyi bubaha Imana. Ibi bintu muvyumve, kandi muvyumve nk'abarundi b'umutima. Ni gake usanga abarongozi canke abavyeyi b'ibihugu bubaha Imana, mugabo twebwe twaragiriwe ubuntu cyane duhereye ku muvyeyi nyakwigendera
wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Petero Nkurunziza yarakunda cyane icyo bita gusenga. Yarasenga mu buryo budasanzwe. Hamwe n'umubyeyi wacu dufise nonaha ariwe umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Nukuri yuzuye mu Imana, arakunda icyitwa amasengesho. Ashitse kuri stage agifashe microphone yavuze ngo munshike indirimbo ivuga ngo iyo Mana dusengira komeye. Iyo ndirimbo turayitamba turyohewe kumva umukuru w'igihugu aravuga ngo iyo Mana irakomeye. Iyo Mana irakomeye. Rero ni ibintu by'umunezero byo gushimira Imana, kuronka abavyeyi buzuye mu Imana. Ni ibintu bishimishije cyane kandi by'umugisha kuronka abavyeyi abubahwa batahagaze ku vyubahiro byabo cyane hejuru yuko bifise, ariko bafise ukubaha Imana kwa cyane, kandi bakanabishira mu Barundi mu kubemeza ko Imana ariyo mushobora byose. Nyakubahwa yavuze ijambo rikomeye rivuga ngo jewe ngaha egome ndabayoboye, ariko nanje ubwanje ndayobowe n'Imana yo mu ijuru. Nukuri ku Imana umuvyeyi wacu aho uri hose ni wubahwe, aho uri hose ni wubahwe. Nta kiryoshe nko gukorera Imana, nta kiryoshe nko kutubera akarorero mu kudukundisha Imana. Rero ico kintu naragikunze gose, kandi byamaye kunezerwa gose iyo mbonye umukuru w'igihugu atambira Imana. Ukaca wiyumvira ari abantu badafise n'ico bohagarara ko basi botubwira sinanyumba kumi wanashima, ugasanga aragaye. Ntumubwire gusenga, ntumubwire kwitwarika ivy'Imana yabishize quelque part umengo sivyi wiwe. Ntumubwire kubaha Imana, ariko hera umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Icubahiro ciwe afise kirateye ubwoba, ariko aremanga akagenda agasenga akarambara agatakambira Imana mu ijuru. Kandi igihe cyose yamavuga iyo haduse ivyago canke iyo habaye nk'ikintu, ndafata umwanya wo gusenga, sengera igihugu, nkafata umwanya wo kuba hafi y'Imana. Muvyeyi ntuhabwe icubahiro, Imana ishishikare kukwambika inkomezi, ni wubahwe. Bino biradushimishije nk'Abarundi, biradushimishije nk'abana bawe. Ego murakoze kutubwira kungene mwabyakiriye no kungene washoboye gushimira Imana kubitangaza nk'ibyo warubwiriwe kuri uyo munsi, kandi uranabwiye abantu bose ko kundi ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bagaragaze imbaraga z'Imana aho zigera, kuko Imana yavuga yuko muzokwiragize ubutumwa buteka kubona umuvyeyi wacu n'icubahiro mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi, kungene yerekanye imirimo yiwe yo gukundisha abanyagihugu kundi ijambo ry'Imana. Murakoze. Ego n'ikindi dushaka tuyage gato, mwarashoboye kwerekana urukundo namwe mufitiye umuvyeyi wacu, muranamuha n'umwanya wo kuganira, aganirize ishengero, aganirize isinzi ry'abantu mu kubamenyesha ijambo ry'Imana. None nawe nkuko twabibonye turi mu masanamu, mu video atandukanye, nawe turagwaye kaze kugira ngo nawe ushikirize nawe ubutumwa ariko aradukurikirana nabo baremuruke bumviriza ijambo ryawe urutegure kuno munsi. Kaze. Murakoze. Nahamagawe mu rutonde muri programme yo kwigisha, ariko imbere y'iko twigisha reka mvuge kino kintu. Bana b'Imana Burundi turahiriwe cyane, kuko Imana twayigize ya mbere. Umurundi ahari hose yubahwe, kuko ahagaze ku isonga rivuga ko Imana ari ya mbere. Imana niyo twahaye icyubahiro gikomeye kiruta ibyubahiro byose byo mu isi, kandi abatubera akarorero n'abavyeyi beza dufise, ari bo bubahwa, ari Imana yahiteka ryo kuyobora igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Nukuri ico iyo ndacibutse naho no bandi mu nzu canke ndi mu mirimo y'Imana ndiko nkora canke ubuzima bwa misi yose, bima kuryoherwa cyane, nkaryoherwa ko n'ukuntu dufise gukunda Imana mu gihugu cy'u Burundi.
haza ibitero, haza ibintu bihakwa bikamera nk'ishaka kudukanga, ariko impamvu duhagarara hejuru yuko turaba abarundi n'abantu ba mbere bakunda imyitozo ikomeye, bakunda igihugu cyane. Umurundi ahari hose arakunda igihugu, afise ka karangamutima ko gukunda igihugu. Umurundi w'ukuri ahari hose. Rero nakunze umurundi iyo tugeze mu bibazo hanini yaduhanga amaso, icyo dupfa tukagitera umugongo. Abarundi dufise ubumwe bwacu, niyo mpamvu atamuntu n'umwe yashaka kuduteranya. N'uwigize umwasi w'Uburundi ari umurundi arabizi neza ko bigoye gufata Uburundi ngo ukabusambura ubusamburishije ibinyoma canke ibindi byose. Rero muri ico kintu cyo gushira Imana imbere, n'Imana idukomeza bivanye n'ukuntu twayihaye ikibanza nyamukuru. Imana ishishikara kurinda Uburundi bivanye n'ukuntu abarundi turi mu bwoko bugifise y'akameremere yo gukunda Imana. Twarayigize ya mbere, niyo twizigira, niyo dusaba, si twe twenyene gusa, abo hasi nabo hejuru Imana bayigize ya mbere. Rero ico ndagikeje umurundi wese ahari hose, nongera nkagikeza umuvyeyi wacu ariwe murongozi mukuru ayoboye igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nyakubahwa, turabigushimiye cyane, muratwigisha byinshi, mutubera akarero muri byinshi, nimwubahwe. Nongera nshimira cyane kino kintu sinocibagira umuvyeyi wanje anyoboye mwishengero canke mu buryo bw'imwemo, ariwe nyakubahwa Apotre. Nukuri ndamukunda, atubera akarorero natwe mu bijanye no mu gusenga cyane. Mwumve yuko ari umugabo wijunja n'ijambo kandi yuzuyemwo mpwemu w'Imana. Arasenga atabujyajya burimwo, arasenga kandi agasenga ukabona yuko arimo mpwemu w'Imana. Hariho abantu bamufata uko utariko, benshi bakunda kuvuga yuko ariko arishira muri politike cyane, ariko si kwishira muri politike. Bana b'Imana, ubuzima tubayemwo bwose ni politike, nta buzima turimo butayemwo politike. Umuvyeyi wacu arasenga kandi atwigisha gukunda igihugu, akanatwigisha kugisengera. Sinzi abantu mukunda kudukurikirana mu macano za YouTube ya Hunga Icaha Ministry hamwe no muri Vision, akenshi dufise umwanya wo gusengera igihugu ukomeye cyane. Umuvyeyi wacu Apotre Isidore Mbayahaga, namuvuze mu izina kuko n'umuvyeyi, atwigisha cyane gusenga, atwigisha kubaha Imana, akongera akatwigisha no gukunda igihugu, akongera akatwigisha no gusengera abarongozi Imana yaduhaye. Kuko Bibiliya tubwiye ngo igihugu ni caba impore, natwe tuzoba impore. Kandi buri murongozi wese Imana yashize imbere, uko angana kose nuko ari kose, umenye yuko igihe Imana yamwemeye ikamushira imbere, umwubahire ico kintu Imana yamukundiye ikamushira imbere kugira ngo akuyobore. Rero umuvyeyi wacu Apotre akunda kutwigisha cyane gusengera igihugu no gusengera abarongozi. Ico sinora kutakivuga naho wewe ubwiwe atokivuga, ariko twebwe nk'abana biwe turazi ko afise umuhemu yo gukunda igihugu no kudukundisha igihugu no kudukundisha gusengera abarongozi b'igihugu cyacu Burundi no gusengera abarundi bari mu bihugu bitandukanye. Nukuri ivyo bintu twaba tubirimo. Rero nabanje kubicishamwe nkuko umukozi w'Imana Frère Tony reka bivuga, ambaza kubijanye na situation yahabaye ku munsi wa dimanche kuri église. Mu majambo make twararyohewe kandi byatubereye umugisha, kandi turazi ko bizokomeza bitubera umugisha. Nubundi siryo rya mbere, ntitwize ko ari ryo rya mbere, ni naryo rya nyuma. Ndazi ko azokomeza hajya ni muhira reka mvuga uko. Sinzi ko twabandanya na programme ijambo ry'Imana. Rero muradutunga, yabanje kutubaza akanyamuneza twari dufise, kandi Imana iguhezagire Frère Tony. Nukuri ugize neza, ndashikirije n'ibyo ari ku mutima. Siyo gahunda yari inzanye, ariko kumvuza ukuntu yambajije nuko yaravye marezo sose byari ko birarengana. Antumi yarambira ni Cedric, wavyifashemwe gute, wabibonye gute? Ni ntararyohewe, twararyohewe mu majambo make. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Bakunzi b'umusaraba, nshuti z'Imana, mu nkundire dusangira amajambo y'Imana. Ariko imbere ko dusangira amajambo y'Imana, tubanze dusenge dushimira Imana yo yatugiriye neza, yaduhereje akano karyo ko kuhagarara imbere zanyu, imbere y'ino TV. Tharcisse
Hope Ministry kubona turi ngaha ku ntumbero yo kwigisha ijambo ry'Imana. Rero ni iteka ridasanzwe, mwumve ko nino televiziyo ari televiziyo ikirabikora neza, igaragaza ubukuru bw'Imana, itumira abakozi b'Imana batandukanye, irondera n'abana bifuvye n'abandi, afite ntikumira wari wese iramutumira. Rero mu nkundire dusenga Imana cyo twinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ndafite ijambo ryoshe cyane ku mwana w'Imana ryo kugutera intege. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo. Uhoraho mwami mwiza, mukunzi wacu Yesu Kristo, turagushimye kuko uri umuvyeyi udukunda, utwitaho ukatwitwararika. Uri Imana yacu, uri Imana nziza. Turagukunze kurengera icyo aricyo cyose, niwe twagize iya mbere mu buzima bwacu. Uri umuvyeyi wacu mwiza wo kwizerwa. Turakoresha umwanya dufise wo kwigisha muri no channel canke no televiziyo ya Tharcisse Hope Ministry. Urabana natwe, Mana hezagire buri umuntu wese akurikirana no channel, datumukomeze mwambika imbaraga kugira ngo abashe gushishikara kwakira ico mushakako. Nuko urakoze, urabana natwe mu kiganiro, ushishikara kudukomeza, data duhe imbaraga zo gutahuza ubwoko bwa ijambo ryawe, udukoresha twe turi bibindi ngaragara, ukoresha ubwoko bwa kugira ngo mwami buhazwe n'ijambo ryawe. Kubw'izina ryawe Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Reka mu nkundire dusangira amajambo y'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho ni icya 10 ku murongo wa 46 dushikane ku murongo wa 52. Ni inkuru ndende ariko turaza kuyigisha mu minota mike kugira ngo dufashanye gutahura icyo Imana itugombako. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu ahumura impumyi yitwa Barutolomayo. 46 ngo nuko bashitse i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero rinini, mwene Timayo yitwa Barutolomayo impumyi yasegerereza yari yicaye iruhande y'inzira. Yumvise ko ari Yesu umunyanazareti, atangura gutakamba ati, Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzimanganya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati, mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati, nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira ati, humura, va hasi, araguhamagaye. Nayo ita impuzu yayo, ihaguruka vuba, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ugomba ko ndagukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti, ndagomba guhumuka, mwigisha. Yesu arayibwira ati, genda, ukwizera kwawe kuragukijije. Aca arahaguruka arakira, arahumanuka, aramukurikira mu nzira. Amen. Aya majambo narayakunze ndiko ndasoma ino nkuru ya Barutolomayo. Bibiliya idushingira inahe yuko yari impumyi. Barutolomayo yari impumyi kandi bigaragara yuko yari maze guca ubwenge. Impumyi ikuze, akazi kayo yaricara ku irembo igasegerereza. Iyo bavuze gusegerereza yarasaba saidia papa. Sinzi ko mubona abantu muri centre ville hariya usanga bicaye bariko barasegerereza bavuga ni saidia papa, saidia papa. Yari afise ubumuga bwo kutabona, yari impumyi uyu Barutolomayo. Rero akazi kiwe kari ko gusegerereza kuko nta bushobozi yari afise bwo kugenda gukora ibikorwa by'amaboko paski ntiyabona. Niyoronka imbaraga zo gukora ubuyede canke gusudira canke gukora ibintu vya tekinike n'ibindi, kuko yari afise ubumuga butamwemereye gukora ivyo bintu kuko yari impumyi. Uyu Barutolomayo akazi kiwe yari yihaye nako kwicara ku irembo. Iryo rembo ryarenganamwe abantu benshi. Akazi yari afise nako gusegerereza, gusaba, mumfashe nyabona, mumfashe. Ariko uyu Barutolomayo iryo rembo yicaramo yari afise amakuru yahora yumva amakuru akomeye yuko hariho umugabo yitwa Yesu.
uyo mugabo afise igikorwa gikomeye, uyo mugabo ariko arakora ibitangaza, uyo mugabo ariko arakora ibintu vyiza, uyo mugabo afise igikundiro ku bantu, uyo mugabo ariko aravugwa bino ye Bartolomayo amaze guhabwa ayo makuru, urumva ntiyoronga ubushobozi bwo gukurikira Yesu canke kugenda aho Yesu ari. Aricara kw'irembo, mugabo yicarana amakuru yuko umugabo ashoboye yitwa Yesu Kristo, yuko umugabo ahumura impumyi yitwa Yesu Kristo, yuko umugabo ariko arazura abapfuye y'ubugingo yitwa Yesu Kristo, yuko umugabo ahaza ibihumbi n'ibihumbi yitwa Yesu Kristo. Yicarana amakuru avuga ngo Yesu Kristo n'umukiza, ariko arahumura abantu, ariko arafasha abantu, abafise inyonzo akazibakiza, abafise ubugwayi akabubakiza, ndetse n'abapfuye akabazura. Yicarana amakuru y'umwami akiza, ariwe Yesu Kristo. Rero ico gihe Bartolomayo ari kw'irembo, kujya nyene yari yamenyereye kwicara kw'inzira, yumva abantu ari insinzi bariko bararengana. Ariko uyu Bartolomayo yari afise umuco mwiza wo kubaza abariko bararengana abaribo. Kumbure muri iryo nzira haca kabami, haca kabahererezi, muri iryo nzira haca kabantu buzuye umunezero, kuko mu bajambo make ibintu bihinda, yumva ibihinda, iyo hariko havuga ibihinda haca ko n'ibintu vyinshi. Swat umwami yararengana akabaza ninde arenganye, n'umwami yahaciye agaceceka, kuko uyo mwami nta butabazi yamuzigako. Kumbure yumva ibihinda akabaza ninde yahaciye, ni premier ministre arenganye, akavuga ngaha naco ntuvuga kuko uyu premier ministre nta bufasha afise yofasha. Akumva ibihinda, kumbure iyo ariko arengana akavuga ni bande barenganye, n'abantu bariko aragira manifestation, ariko ari manifest, agaceceka kuko abo bantu nta bufasha yo baronkamo atayisaidia papa gusa. Ariko umunsi umwe, haleluya, uwo munsi umwe Bartolomayo yumva ibihinda, yumva ubwoko bw'abantu, yumva abantu ari benshi ko arengana. Agakara abo mu ruhande rwe arabwira ngo ninde arenganye ngaha, kuko numva ugwango bw'abantu benshi. Baramubwira ni nyabona urenganye ngaha ni Yesu Kristo wa Nazareti. Arakanguka kuko yarasanzwe afise amakuru y'umucunguzi, aravuga aho rigeze uyarenganye n'ukuri sinoceceka, ndahaguruka uyarenganye n'ivyonera kuguma nicaye, abami naricaye, abaherezi naricaye, abagize ivyo yagize naricaye, ariko kuri Yesu ndamufitiye amakuru, ndamufise inkuru nziza. Hari ico ndamuziko, nuko ari umwami ashoboye, nuko ari umwami w'umucunguzi, nuko ari umwami w'umukiza. Haleluya, haleluya. Abafise amakuru y'umwami ntibanyiganyizwa, barahagarara bemye. Abazi Yesu bahagarara bafise ubushobozi. Bartolomayo Bibiliya avuga ngo yarahagurutse atangura gutakamba, aravuga ni nyabona mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe. Atangura gusaba imbabazi, atigeze anacumura, yivukiye ari impumyi. Atakamba asaba imbabazi, ni Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi, ngirira imbabazi. Bitubwira ngo muri uko gutakamba kwiwe, haje abantu baramuzimya, ntaceceke ngo ahore. Iyo turiko turasaba Imana bakunzi b'umusaraba, iyo turiko turegera Imana abana b'Imana, ntihabura intambamyi, ibintu bitubuza biducinyiza kugira ngo nitwegere Imana nkuko tubishaka. Ntihabura ibintu bimeze nk'intambara bitubuza gushika muri rya sezerano. Hari ibintu vyinshi bitwegera bikadukurura, bikabasha kudukura mu bugome bw'Imana, bikaducecekesha, bigatuma tuzima, bigatuma duceceka. Nkuko Bartolomayo yari yahuye n'ikigeragezo kivuga ni ceceka, yacu sakuza umwami ariko ararengana. Imana idufasha cyane. Ariko abahizi mu kwizera, iyo duhuye n'ibihe bigoye, iyo duhuye n'intambara zidutera guceceka, abahizi barahagurukana inkomezi bakavuga je ndazi ico ndiko ndakurikira, ndazi umucunguzi wanje, ndazi urukunda nkunda, nta mpamvu yo guceceka, nkwiye kumubwira ibindemereye, nta mpamvu yo guceceka, nkwiye kumubwira ivyanje biriko birandiza. Bartolomayo Bibiliya avuga ngo yarahagurutse avuga sino ceceka maze kubona umucunguzi. Aya mahirwe sino yagisha, nicaye kw'irembo imyaka n'iyindi, nicaye kw'irembo imyaka myinshi, sinigeze numva ko Yesu yaharengana.
amakuru yiwe nayo yaronga mu gitondo no kumugoroba. Uyu munsi ndagiriwe amahirwe ararenganye, rero mwofuma munyica ariko ndashishikaye gutakamba. Bibiri tubwira ngo yashishikaye, yarushirijeho gukoma induru no gusemera ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Nukuri ngirira imbabazi. Yesu avyumva ari hakuya, yumva umuntu ariko aratakamba. Ni uyo ninde? Ngo ni impumyi yitwa Barutolomayo iriko aratakamba. Ni muyihagurutse muyizana hondi. Haleluya. Umviriza, hari inyishu zo gukovya gutakamba naho uri kurahura n'ibigeragezo. Hari inyishu iyo ukomeje wensista utakamba, iyo ukomeje usotera ya ntumbero yawe yo gutakambira Imana. Hari inyishu y'abantu bumiye kwico ariko arabwira Imana. Nukuri hari inyishu. Barutolomayo iyo bari kumukecekesha agaceceka, vyari kugora kugira ngo ahumuke. Niyakanzwe n'uwamubwiye ceceka canke n'abamubwiye ceceka, ariko yabandanyije gusotera kuko yari afise icyo ashaka gushikako. Bibiri mbwira ngo Yesu aramuhamagara, Barutolomayo aramuhagurutsa ngo atavya bihuzu vyiwe, ayirukanga hari. Ashitse kuri Yesu, Yesu aramubwira ugomba ko ndagukorera iki? Ugomba ko ndagukorera iki? Ariko reka ndabibuse kino kintu kugira ngo Yesu asohora iryo jambo, kugira ngo Yesu ahamagare Barutolomayo, kugira ngo Yesu yegereze Barutolomayo, nuko Barutolomayo yakoresheje effort yo kurondera Yesu. Hariho ijambo rivuga ngo nkunda bankunda, ngo kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Hariho effort ya Barutolomayo, hariho effort Barutolomayo yashishikaye, yarushirijeho kurondera inyonga za Kristo. Yarushirijeho kwegera igicaniro ca Yesu. Ntiyarambiwe hamwe n'amarira yarafise, hamwe na situation yararimo, ariko yakobeje mukundwa uri kuranyumva, kunajibu ukimjongelea Yesu sawa sawa. Nturambigwe n'ibihe, nturambigwe n'ibigeragezo bariko baragutoteza. Waranswe mu muryango, usigaye uvugwa nabi, ibintu byose byarakurundaniyeko, ufise ingone ishushe mu mutwe ugendana nayo, ariko uko nyene hamwe n'ibibazo vyawe, pambana na Yesu. Pambana na Yesu, bandanya sotera, ipo siku utajibiwa. Ipo siku nuru itakuangazia. Hariho umunsi ukayangana kuhoraho kuzokurasira. Mukubandanya wensista urondera Imana. Haleluya. Birambwira ngo Barutolomayo yumvise iryo jambo kuko yari yarariruhiye, yari yarushe, yari yarikoreye, aba mukiza yo iryo jambo rigirarindindiriye. Shaka guhumuka. Nico nkeneye, nta feza nkeneye, nta kinkeneye, ariko ico shaka nkeneye guhumuka. Bino bintu vyanyigishije yuko iyo turi imbere y'Imana dukwiye kugira imitwaro tubwira Imana. Ibituremereye ntitwivyigumizemo. Nivyakunanira kubwira Imana ibikubabaje uzobibwira nde? Nivyakunanira kubwira Imana ibikurusha uzobibwira nde? Nivyakunanira kubwira Imana ibikuriko birakuriza wewe witeguye kubibwira nde? Je niteguye kubwira Yesu ibindemereye byose, wewe witeguye kubwira nde? Ninde ashoboye kugukiza? Ninde ashoboye kuguhumura? Ninde ashoboye kugutabara? Ninde ashoboye kukugirira neza? Ninde atari Yesu? Wewe uricaye, ibigeragezo vyawe uravyicara, hako wobiha Yesu uricaranye ibigeragezo. Igisubizo ni Kristo wenyine. Barutolomayo amaze kuvuga iryo jambo, birambwira ngo Yesu aramuraba. Yesu aramuraba kuko Yesu aturabira kure. Yesu abona ukuntu yatakambye, ukuntu bamujimije, ukuntu vyagenze. Yesu arabiraba, avuga umuntu yaruhiye rino jambo. Avuga ukwizera kwawe, ukwizera kwatumye umbona nk'umukiza, ukwizera kwatumye utakamba kuko uri kuratakamba imbere y'umukiza ko yogukiza. Uko kwizera wakoresheje kora gukijije, genda urakiza. Yo Barutolomayo yavyizera aravyicakira. Ivyo navyo vyanyigishije turi imbere y'Imana twakira icimana itubwiye tucizere kuko Imana yanka umuntu akekeranya. Biravuga ngo harahiriwe abizeye batarinze gukekeranya. Ya Barutolomayo arabicakira, arabifata. Aho nyene muri uwo mwanya igitangaza kirahakoreka. Barutolomayo arahumuka. Ngo amaze guhumuka arabona, ngo ndabonye. Rero kumva zuko bimeze uko birivuga ngo yaciye amukurikira ajana na Yesu ahagiye.
ibi navyo vyanyigishije ikintu gikomeye. Hari abantu iyo bakurikiye Imana bayikurikira kandi bagakomeza bagacanira bamaze kwishurwa bakava inyuma y'Imana bakagenda bakamuvako bakareka Kristo umusaraba bakawushira hasi. Iyo benshi bamaze kuronka ico bashaka imbere y'Imana baribagira Imana. Warasenze cyane kandi urakomeza, uraronka akazi, uronka promotion, uraronka uruvyaro, uronka mariage, uronka ibihinda, byose warabisenze. Umenye ko byavuye mu nyinshi y'amasengesho, ariko ivyo nyene waribagiye Imana. Barutoloma yamaze kwishurwa yaciye abandanya agendana na Yesu, ntiyamurekuye. Yo ntuzure kure Yesu ngo nuko yakwishuye, ntuzure kure Yesu ngo nuko wageze mu vyuzuye, ntuzure kure Yesu ngo nuko waronse umugabo, ntuzure kure Yesu ngo nuko waronse uruvyaro, ntuzure kure Yesu. Niko ndavuga ntuzureke gusenga ngo nuko washitse ku Imana wari wayisavye gushikamwo, ntuzure kure amasengesho ngo nuko waruraniwe. Bandanya sotera kuna hili na lile, umwasi nasinziriye, umwasi yamariziye yamakanuye. Bakunzi b'Imana, Imana idufashe cyane. Ndi kwira ijambo abibutse uhoraho ni mukaruhuke, niryo jambo nari nahawe. Barutolomayo yabandanije asotera Imana abwira ndakeneye kugirirwa neza. Wewe ukeneye iki ko wicaranye ibibazo byawe? Ukeneye iki ko wicanye amarira yawe? Agahinda karakuzuye. Bivuga ngo ngwino mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Yesu niwe akwiye kukuruhura, si umubanyi wawe, si muyomba wawe, si pasiteri wawe. Yesu niwe aruhura abarushe, Yesu niwe aruhura imitima yamenetse, Yesu niwe ajanjagura imitima yuzuye ibikomere. Yesu wenyene niwe ashoboye kukuremera inahe nshaje. Yesu wenyene niwe ashoboye kugushiramwo ivyizigiro bizima. Yesu wenyene, iyo utaye Yesu utaye ivyizigiro bizima, kuko no buzima bwacu tubayemo nibwogira isiguro Yesu ataburimwo. Bana b'Imana, ubuzima bwacu bufise isiguro kuko Yesu aburimwo. Iyo utaye Yesu utaye vyose. Amen. Haleluya. Bakunzi b'Imana, iyo ufise Yesu ufise majorite. Yo hari umuririmbyi yarafise yerekwa, yaririmbye ndirimvuga ngo abiringiye abantu, ngo abiringiye abantu barabahemukira, ngo nese n'abahanga amaso bakabakoza isoni. Ngo ariko wewe ntujye uhemuka. Yesu niwe atohemuka, Yesu niwe atazohemuka, kuko twarize baradutaye mwibarabara, twarizigiye abantu baratujugunye ngo nibatuzi baratwihakanye, twarizigiye abantu umwana w'umuntu afise kamere yiwe ntuzumyizigire. Birivuga ngo harakavumya bizigiye abana b'abantu kuko bo barahemuka. Ariko uyu Yesu mvuga, uyu Yesu ndiko nemanga, uyu Yesu ndirimba, weho nahemuka uko yararejo n'uyu munsi niko akiri. Ntazogusiga mu bibazo wamutakambira, ntazokureka. Nivyo uzobona atari karakora afise impamvu avyihoreye, acecekanye igisubizo. Bibilivuga ngo igihe kimwe bagiye kubwira Yesu, baramubwira ngo Lazaro arapfa ameze nabi aragwaye, aravyihorera. Irya mbere, irya kabiri ni nyabona Lazaro ameze nabi, irya gatatu tumubona ari mu mfiro, irya kane Lazaro yapfuye. Yesu yegeranya abigishwa arabwira ngo urabona bijya bintu nabirekanye impamvu kwari kugira ngo ninagenda muri cya gisagara ubukuru bw'Imana bwigaragaze. Rero bana b'Imana, iyo Yesu uri kuramusenga ukabona atanyisha uri kuraronka, ceceka. Acecekanye impamvu, acecekanye igisubizo, acecekanye impamvu mukunzi uri kuranyumva. Haleluya. Reka dusome ino nkuru yo kutaceceka. Fise kugutera mwinege uri kuranyumviriza, sotera Imana n'urambye. Hari ijambo riri mu Itanguriro igice cya 15 ku murongo wa mbere ushikana kuri 5. Wumvirize amajambo Aburahamu yavuganye n'Imana, amajambo mazima ari mu bwenge yuzuye. Biritubwira ngo Imana yongera gusezerana Aburahamu igihugu c'Ikanani. Umviriza aya majambo ngo hanyuma y'ivyo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nko mwiyerekwa riti, Aburahamu ntaco utinya, ni jewe nkizo yawe, uzohabwa imeri ikomeye cyane.
aya majambo yari amajambo akomeye Imana yari kirahishurira Aburahamu nko mu nzozi, nko mu iyerekwa. Iramubwira Aburahamu, we umviriza, ntutinye, jewe Imana yawe ndakongeye isezerano, ndaguhaye isezerano rivuga nti uzogira impera ikomeye. Mu majambo make, uzoba igihangange, uzomenywa n'isi yose, uzoba umuntu umudahangarwa. Mu majambo make, umviriza, ryari isezerano riryoshe Aburahamu ariko arakura ku Mana. Ariko umviriza Aburahamu ukuntu yavuganye n'Imana, abana b'Imana. Yafashe umwanya wo kwibutsa Imana ibyo akeneye. Umviriza, Aburahamu aramubaza ati, umviriza, Aburahamu ariko arabaza Imana. Aburahamu aramubaza ati, mwami uhoraho, uzompa iki ko ngiye gupfa atakana nsize, kandi uzotoranya urugo rwanje akaba ari Eliyezeri umunyadamasiko. Aburahamu Imana yari kiramuha amasezerano, uzogira impera ikomeye, uzokugira igihangange. Aburahamu abwira Imana, no, hagarara. Kandi ntiyagize ikosa, abwira Imana, hejuru y'isezerano uri kurampereza, ariko reka ndakwibutsa ikintu kimwe, reka ndakwibutsa Imana biremewe muri Bibiliya, reka ndakwibutsa iki kintu, uzompa iki ko wampaye amasezerano menshi, uzompa iki uhoraho Imana, utanipa nini ko ngiye gupfa atakana nsize ku isi, ko ngiye gupfa ataruvyaro wampaye. Ngwerega ibuka Mana, uzotoranya ivyanje, uzotorana umuruho wanje, uzotorana ivyo naruhiye akuya. N'umunyadamasiko ni Eliyezeri yavukiye iwanje, umunyadamasiko. Mu mico y'Abisirayeli, iyo uri ngumba, iyo utigeze uvyara, ukaba ufise abacakara bawe canke abakozi bagukorera, bakavyarira mu rugo rwawe canke mu bwami bwawe, cari kizira yuko ubundi aza gutorana, ahubwo uwatorana mu vyo mu rugo yari uwo muntu yavukiye iwawe mu gihe utigeze uronka urubyaro. Aburahamu avyibutsa Imana, uzotorana ibi vyanje n'uyu uyavukiye ngaha, n'umunyadamasiko, n'uyu Eliyezeri, n'uyu incoreke, n'uyu muntu akorera ngaha iwanje, n'umukozi yavyariye iwanje, niwe azotorana ivyanje. Umviriza kandi kuri tuwa ngo arongera ati, ngo erega nta ruvyaro wampaye, kandi umukozi yavukiye iwanje niwe azotorana ivyanje. Yongera kubwira Imana ngo erega nta ruvyaro wampaye, ngo nuzotorana n'umukozi yavukiye iwanje. Imana nayo irambwira ngo, maze ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza nko mutiro iti, siwe azotorana ivyawe, ngo ariko uzotorana uzovuka mu karakawe niwe azobitorana. Imana iremesha Aburahamu, iramubwira ni, umviriza, uyo muntu wikeka ko azobitoranya siwe, ahubwo ndacari ku isezerano, ndicaye nicecekanye mfise impamvu. Uzobitoranya n'uzova mu karakawe, mu karakawe, mu majambo bake, uzova kwa damu yako, marake n'umwana wawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ariko iki kintu impamvu nashishe mu inkuru ya Aburahamu nuko Aburahamu yagize info, yari karahabwa amasezerano, mugabo arushirizaho kwibutsa Imana icyo akeneye. Mana naho biruko niki ndagekeneye, bana b'Imana, ibyo dukeneye tubibwira Imana. Barutoromayo yarakeneye guhumuka, ugukenera kwe guhumuka vyamuteye gusotera Imana. Aburahamu yari karahabwa amasezerano, mugabo dukeneye tucibusa Imana, icyo dukeneye tukibwira Imana. Ntiwicare ngo anabiyona tu, arabibona, mugabo gira icyo uvuze. Reka nsome ino verse ya nyuma mwumve, ndarangije. Ni verse ya nyuma iri muri Yesaya ngaha 62 ku murongo waho wa kangahe, wa 6. Umviriza aya majambo, ndarangije n'ukuri. Bibiri bivuga ngo Yerusalemu hasubiriye gukundwa kaza. Umviriza ngaha, utanguriye ku mutwe. Yesaya karavuga ngo kubw'Isiyoni sinzoceceka kugeraho kugira neza kw'Imana kuzogaragara. Umviriza ngaha kuri sisi niwe nkeneye kukubwira, wewe wicaye ukavuga ngo Mungu anabiona, Imana irabibona, Imana irabizi vyanje. Ego memsi ibizi, ariko kuvyatura ubibwira Imana sa makosa. Hajya Yesu yarazi ko Barutoromayo yari impumyi, kuko yamuciye kare karasegerereza, mugabo yari yaramuciye, yari yamurenganye.
Imana yari yarenganije ivyo Aburahamu akeneye, kandi Aburahamu akeneye uruvyaro imuha ibindi, ariko Aburahamu gusotera Imana kugira ndagikeneye niki naho uri kuramakiriya. Urya mpumyi naho yahagurutse yashatse ko yobohoka. Rero kugira icyo ubwiye Imana, bakunzi b'Imana, si amakosa, oya, si ugucumura. Kugira icyo wibukije Imana si intege nke, oya. Umviriza aya majambo, ntiwicare wijajare ngo irabizi, ariko sotera. Umviriza aya majambo ngo ewe Yerusalemu, ashize abashibamye hejuru ku ruhome zawe z'amabuye, ngo shize abashibamye hejuru ku ruhome zawe z'amabuye, naho bazositara ku murango no mwijoro. Umviriza iyi be, muze muisome neza. Iyi be yaha ni muri Yesaya 62 ku murongo wa 6. Umviriza iri jambo kandi uryumve mukunzi uri kuranyumviriza. Rivuga ngo yemwe ndarishimangiye kugira ngo muryumve, ngo yemwe abibutsa Uhoraho nimukaruhuke. Yemwe abibutsa Uhoraho nimukaruhuke. Mu majambo make, usikae kimya, ambia Bwana kinachokuchosha, ambia Bwana machozi yako. Hapana kubimenya samakosa, kubimenya bibwira Imana. Hariho ibihe bidusaba ko twobwira Imana, hari amarira bidusaba ko twegera. Bimbwira ngo Ana igihe kimwe yaduze umusozi ariko arasenga atagisohora ijwi, abomboranye iminwa. Eli amwitegereje avuga ngo nyabona Ana yaborewe. Ana abwira Eli, sinaborewe, ariko ndiko ndasuka amajojwa yanje ku gicaniro cy'Uhoraho. Hari ibihe bidusaba kwegera Imana dufise amarira, hari ibihe bidusaba kwegera Imana tuyereka ivyo dukeneye. Bibiliya tubwira ngo abibutsa Uhoraho, wanaomkumbusha Mungu msichoke, mubandanye. Abibutsa Uhoraho nimukaruhuke. Mukomeze mubwira Imana ibibaremereye, mukomeze mubwira Imana ibibarusha, mukomeze mubwira Imana amaganya yanyu. Umviriza, uri kuratotezwa, ufise ibigeragezo, ukeneye akazi, ukeneye mariage, ukeneye umufasha mwiza, ukeneye kiriya na kijya, ukeneye kuduzwa promotion, ukeneye ko mu muryango homererwa neza, ukeneye gukira ingwara yawe. Unakaa kimya kwa nini? Yesu yupo. Bwira Yesu. Ucecetse kubera iki? Bibwire Yesu. Nutabibwira Yesu uzobibwira nde? Uzobibwira Tony, uzobibwira Cedric, uzobibwira Pascal, uzobibwira nde? Uzobibwira ni Yesu akwiye kubimenya. Si muyomba, si mama, si papa. Hariho bimwe tutobabwira, bisaba ko twegera Yesu tukabimubwira. Urakeneye uruvyaro, barakuvuze nkana, baragukwirikije hose kutazovyara, wabaye nka Sara imyaka korokoro utararonka umwana. Sotera kuri Yesu, hari ibisubizo kuri Yesu, hariho kururanirwa. Barutoroma yarahumutse, Aburahamu aronka uruvyaro. Ni benshi bahuye na Yesu abaruhura imitwaro bari bafise. Wewe ni kama nani? Uyumvira ikigeragezo cyawe kirakomeye kuruta ubukuru bwa Yesu. Yesu arakomeye kuruta ibigeragezo ugendana. Ndakuremesheje, niwegera Yesu uzoruhuka. Ntuzuruhuke gutakambira Imana, sotera Imana, bandanye uyibwire ibikurusha, ibikuremereye, ibiguca intege, ibikubabaza. Ereka Imana urwanko ruri hejuru yawe, ereka Imana urusaku rukuremereye, ereka Imana amarira ugendana nyayo, ereka Imana agahinda kari mu mutima, ereka Imana abo bantu bariko barakugirira nabi, abo barozi birirwa bagukinira bakwa. Bereka Imana bazoroga, bongere baroge, baturike, kuko uhagaze ku Mana. Abo bantu bariko baragufata nk'umuntu w'umunyebizira, bereka Imana ibihe byose. Reka mvuge situation zose uri kuracamo, naho nazi ivyo uri kuracamo, ariko ibintu byose uri kuracamo vyereke Kristo niwe mutabazi. Umuririmbyi mwiza yagize yishurirwa ararimba aravuga ngo mukabona rero, ngo ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka, uririmbe ya ndirimbo tabaza Yesu. Urakaza kayumva. Ukabona rero, ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka, nguririmbe ya ndirimbo tabaza Yesu. Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe mutabazi. Imana iguhezagire cyane. Yaraye amajambo y'Imana. Mwari muri kumwe na Cedric Murinda ngabo.
ndakunda Imana ko abantu bifuza ko bondondera canke bifuza ko bo kwakira ubutumwa bwiza. Hariho inimero nkoresha ya WhatsApp ni 79 154 155. Iyo niyo nimero nkoresha cyane. WhatsApp limitere nayo telefone isanzwe ni 62 682 052. Imana bahezagire. Nongera nshimira uburongozi bw'ino ministere ya Tharcisse Hope Ministry. Imana bahezagire cyane. Nubugira kandi twe turabana mu rugo muze mudutumire mu kwamaza ubutumwa bwiza. Murakoze cyane ava ubutumwa mushoboye kuduheza ingaburo nziza. Imana ibongere imigisha. Turashimiye n'abariko badukurikirana ku mikino yacu. Hari byinshi bariko barakora ariko wari umwanya wo kuruhuka, wari umwanya wo kubikora, ariko Imana yashoboye kubavugiramo ati kurikirana kino kiganiro ca mwene data Cedric Mwinangabo kuno munsi ashoboye kutugaburira ingaburo nziza. Twabashimiye ku mwene rero nabo mwakwitanze. Mushishikare kutugirira like na partage ku bandi kugira ngo nabo nyine bohorerwe kumviriza ijambo ry'Imana ryateguriwe na Cedric Mwinangabo. Tukaba dushimiye no mu DJ wacu, cameraman wacu, graphic Emma kuko mwene agyifatamo kuduha amasanamu meza, amavideo meza. Turabashimiye, murakoze. Imana ibongere imigisha. Amen. Tharcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.